Ebana Nanga Devotion muravukana Nanga Devotion turavukana nawe ne yahora ari muri Over the Bat nawe ntakirimo kweli Ebana bica bihera aho nyene rero ama beef wanashima ebana byarabaye ibirefu tellement que intervuga ngo yana ngo je ngo nda kuvuna navuga ati ndashobora nashima rero ngira ndayisohorera ico nyene freestyle ndayisohora bica bihera aho nyene ama beef ku ma statue baguma bacozana na grand frère na je baguma bafirana ku ma statue ebana none n'umunsi rero n'umunsi sinzi ko wabibonye basohoye baciye bapimna enti baciye bakora indirimbo ifite cover ya ambulance ingoma yitwa ngo 119 komanda franchement parler ndimbe rabishe vraiment je ambihiye kweli umu rappeur aririmba ikintu cyacu cyose urashobora no kuririmba petit déj wariye mu gatondo ukayiririmba mu minota 3 uri kurayirapa ngene yari ryoshe n'ibiki byose nka Snowkey yaragize Instagram live ariko aratuvuga nyene jewe na Nanga Devotion avuga ibintu vyinshi amaja mu mabi rero nanje nk'umu rappeur ye respecta kandi arespecta izina ryiwiwe sishobora kwemera yuko uncoza hama nkaca ngoma mpuze umengo urumva camba vulnerable umengo urashize hasi umva ntegerezwa ebana kukorera kandi baraja ngaho hari umuntu bashobora kubaza ngo wambariye angahe bro kazomba kubwiye ngwana ngo nambaye kirato ngo ca $500 ngo nambaye ikoti ngo ya $3000 ngebana ngo ufise umuduga ngo ku munsi ngo mpindura ngo telefone ku munsi urumva ivyo bintu byose ni ibintu vyica Hey ZV Family, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Comme vous êtes avec Davina Monica, bien de caméra, navuga mwizina. Uno munsi ndere komeze neza namwe nkuko vyama. Hama muri gwa rukundo nyene ni s'abonner, donc subscribe ko tutumvikana mu ndimi hama mbe mu cyonza avuga gute kwiyandikisha canke ntavyo nzi j'aime like na comment hama no musifise umutumire witeka abatumire n'amafise bose baraba biteka no tuvuga ku muziki no turi muri rap cyane nawe sundi muramuzi ko bakunze ba rap ko bakunzi bashaka barabonye amasaifa kwa jisho muramuzi yitwa Young Devotion. Hayanda avuga ngo Young Devotion. Sinzi ko ari Young. Sinzi ko Young Divo. Anyway, numwe mu bagize umugwi Overdue Team. Oya. Ananciriye. Oya. Jesse ni muri Overdue. Ubu singene muri Overdue Team. Muri Overdue good. Ubu onye ndi bon. Lowland Africa sinzi ko maze kuyumva. Ya nenda yizi ko uri mu bagize Lowland Africa ariko ni nzi ko ari bya bindi nyene genre abajama mushaka kwa mwirusha kidogo muga mu style mufise umuryango Bon. Overdue Team ya muryango kera but now ibintu byarahindutse kweri. Sinzi ko maze imisi mumva n'ama beef entre jewe ba Anti ba Snowkey na Grand Frère na Nanga Devotion. Donc ubonye sindi muri Overdue Team nayivuyemwo 2019 exactement. Bon ni décembre 2018 na créé YouTube channel yiwanje and then canangura kuzanda droppinga indirimbo ziwanje kuri YouTube yanje. None ndabaza ikibazo kimwe kuva muri Overdue ni vya bindi genre uvuga ati bon turi muri team mugabo ndashaka kugira ivyo nje muga ugasohoka ta beef. Yep ubwa mbere nasohotse ata beef. Narabanje nababwira ati bon jewe ubonye shaka kugira carrière solo shaka ku create YouTube channel yiwanje then barabitahura wanashima nacensohora indirimbo nkivamwe yitwa umwami wa rap nayisohoye December 2018 kuri YouTube channel yiwanje and then iyo ndirimbo wanashima narabahaye na shout out Overdue Snowkey Anti hama nkivamwe nyene direct naciye ndonka bon novuga kari label kwera ndi CEO ni ndi PDG wayo iyo name ncuvuga yitwa Lowland Africa dukora n'aba rappeur des Murundi Luka nawe yaragiye muri Cypher ya kabiri yo kwa Jisho yep gusa nyene ubu unye vyarahindutse vraiment ibintu vyajewe na Overdue abana na mabeef tumere nk'abasuye inyuma kwanza ibe yuko muri Overdue mwari mubanye gute bon eko yari team igizwe n'abantu bangahe mwakora gute bon Overdue Team Overdue Team yarimo iyindi team indani iyo indi team yitwa O Gang
Okay. jewe nari muri O Gang. Muri O Gang twari kumwe n'abarapero bandi batatu, hariho umurapero yitwa Red V, hariho witwa Drama King, hariho n'undi yitwa ari mu Bushinwa, hari n'undi yitwa Young Kid, gusa ubu yarahinduye izina yitwa Kush Owner. Yep. Shout out to you, bro. Shout out to you, bro. Sigaye afise na studio yitwa You Free Codes. Ego kweri studio nziza cyane, abashaka gukora barahaye ukaze muri iyo studio. Hama O Gang nayo yavuye isambuka kubera ibintu bimwe bijanye n'ubuzima. Drama King ko wizi nawe yagiye China, Red V nawe yaciye aja mu bintu by'amashuri, Kush Owner nawe acaja mu bya studio yiwe You Free Codes. Wanashima ubu muri You Free Codes ari kumwe n'umurapero yitwa Gan Gahu uramuzi amaze gusinya ama competition abiri. Yep. Nanje canja muri Lowland Africa. Ndi muri Lowland Africa kandi ndi comfortable sana. It's a big label ebana. Very soon muzobona ibikorwa bikaze cyane. Anyway, tubwire uko mwari mubayeho genre ko like biba ama sortie y'indirimbo like mwumvikana mu bisanzwe mwumvikana. Indirimbo mu bisanzwe okay ukuntu twumvikana O Gang over Snokey yaravuze ati jewe ndakeneye guteza imbere ama talent ariko araduga. Rero aca dushira hamwe kujya nakubwira ko amatalent ari muri nzenya donc ari muri nzenya rap gusa turaba rapper twese na R&B no yarari. Hama indirimbo twarazikora twakunda gukorera muri Master Music. Indirimbo twarazikora kwa Masterland, Kenny Starch no yakunda kuzikora kuzimixa. Hama indirimbo zose zaja kuri YouTube ya Overdue. It's Overdue, that's Snokey, NT, Driver, Stick. It's wanje, it's a Kush Owner, it's a team yose. Zose zaja kuri YouTube ya Overdue team. Yari just nyene Snokey sometime yara kubera nyene muramuzi he's the boss. Yara turihira sometime twaririhira. Yes, nuko twari tubanye kandi twari tubanye bien sana, twari aba homies. Donc muvuze ko yabarihira genre nivyo ngenda bazi. Like iyo muvuze ati tugiye gukora audio. Mwaramubwiye ati riha n'ama video akariha canke ibya byandi yavuga ati imimedifora udukorera kax. Sino okay. Mu majambo makika du mere nk'usubira inyuma hariyo contrat. Oya na contrat twigeze dusinyanye. Wapi ni juste nyene like as a family. As a family yari nkuko Overdue ni OTF Overdue team family. No, okay. It was a family nta ma contrat twasinya. Snokey nyene yara de propose ati bro je ndafise projet iyi ni tuyikorere. For example hari indirimbo twakoze na Double J. Yari indirimbo yitwa Rangwida. Yari Overdue team featuring O Gang featuring Double J. Nk'iyo ni Snokey ayirishe. Hari indirimbo twakoze yitwa Somesha yari remix indirimbo ya Komesha ya Snokey. Nayo niyo yazirishe. Hari nizo twagiye turirihira as a team natwe kubera twakunda umuziki byose ntitwaza tuvuga ngo Snokey ngo riha byose tarizo twirihira. Ama clip twakoze as O Gang twakoze clip imwe gusa. Clip y'indirimbo yitwa Don't Fail. Nayo ni Snokey ayirishe. He was a real G. Yari umuji wa fresh vraiment yaradufashije kweli conye sinogihakana vraiment. But now ibintu byarahindutse kweli ama beef. Je beef hano nibaza ko yatanguriye. Niko bobo niko bivuga mugane baza kari pretext. Hari umuraperi yitwa Pim. Umuraperi yitwa uramuzi? Haraga freestyle yagize ariko aradisinga Jisho. Ngo kubera Jisho kubera yavuze ibintu Jenny baza yuko peut-être ari kurangira Jisho promoting abantu benshi mugabo Pim ukamengo yamwikabushije kandi nawe nari umuraperi abizi. Ikibazo nuko genre gurapa canke nuko hari gihe Pim agenda kongera akagaruka parce que Pim n'ubundi ntiyari productive sana ku buryo Jisho ngira yobona ibikorwa vyiwe nkama biposte. Gusa muri freestyle Jisho Pim yagize yaravuze ngo fuck you Jisho nguzana abana kwipima genre ariko aravuga abaraperi yagize mu cyphers ngo abana nibiki kandi ndanje nzi ko mu cypher ari abaraperi bashoboye ba bien. Gusa ngerageje kumviriza story fresh Overdue team yarambwiye ngo hari umuraperi murajya ama cypher sinzi ko ari safe ya mbere sinzi ko ari ya gatatu sinzi ko ari ya kane ngo yadisinze Pim
kabo je ntavyo numvise nagerageje kumviriza amasayifa yose na muraperi nigeze numva disinze Pim and then rero jewe nk'umuraperi asupportinga Jisho kwa Jisho n'umujama wanje nanje yaransapotinze navuze ati Pim aradisinze Jisho kweli wapi kanande ndamukorera umuti kandi nkuko ari muri rap game murabizi ibintu byo gudisingana n'ibintu bisanzwe urashobora no kudisinga umuntu mwabiteguye gusa navyo twateguye navuze ati jewe reka ndamukorera umuti kuko nawene ndibaza Pim nta nzigo yabishizemo kuko twanavuganye kuri phone arambwira ati nta nzigo je nabishizemo mu kumudisinga nanje ndamukorera umuti yabikoze kugira donc Jisho me remarque et puis avuga ati amasaifa uzokore next time uzompamagara yep ndibaza nivyo birashoboka and then rero je ndakora freestyle oya nukuri je nanzigo nabishizemo yari juste kumwishura no mu caption Instagram Facebook naranditse ati twe tubikora for the culture pour la culture ya hip hop kudisingana n'ibintu bisanzwe cyane ndayipostinga wanashima Pim yarayibonye acarambwira bro ndunkiriyo link ya kaboro wagize arambwira ngo na ka fresh and then rero ebana baenti baca bashaka kuvyinjira ngo nagize amakosa ngo sinari kumudisinga Pim nibiki byose nambwira ati bro je Pim twarabivuganye Pim nta kibazo na kimwe bifisemo twarabiyaze wanashima it's all right ngo bijya bintu ntabigowe ngugura mu petit frère urazi bon enti afite kunavuga ashaka gushwana nibiki byose je nambwira enti je nusure kunshwanira je ivyo nakoze ndabizi wenye bavyara kubabaje vyigumizemwo uyu munsi yari mwijoro naragiye kubapitiya home turabana mukota ebana tuvaho duhejeje ni fresh ya enti yambwiye ati bro sorry nabonye ko nagushavuje ngo ati fresh ntari bini bon and then ebana haciye nk'imisi 3-4 nivyukiye mu gatondo kujya uvyuko gacekinga Instagram yawe mbona freestyle ya enti ndayumviriza kwa enti namufollowinga nibiki ndabyumviriza numva aramfiriye muri freestyle ngo Young Divo ngo ndakubita pangu zana abana ngo gudahane mbwabi kuzimisega aravuga ibintu byinshi numva karandiye kwe navuga ati none enti ko tudari byaheze ubu naho abigarukanye gute tunavuga ati okay nanje ebana sinanigwa naraca ndamuvugutira umuti nawe ndamukorera ga freestyle ko kumuvyonga ebana bica biheraho nyene uriyo gushwana na jewe batangura gushwana na Grand Frère nawe nanga Devotion ebana nanga Devotion muravukana nanga Devotion turavukana nawe ne yahora ari muri over the bat nawe ntakirimo kweli ebana bica biheraho nyene rero ama beef wanashima ebana byarabaye ibirefu tellement que intervuga ngo jengo nda kuvuna navuga ati ndashobora nashima rero ngira ndayisohorera ico nyene freestyle ndayisohora bica biheraho nyene ama beef ku ma statue baguma bacozana na Grand Frère na je baguma bafirana ku ma statue ebana none n'umunsi rero n'umunsi sinzi ko wabibonye basohoye baciye Pim na enti baciye bakora indirimbo ifite cover ya ambulance ingoma yitwa ngo 119 komanda franchement parler ndirimbo irabishe vraiment je yambihiye kweli urumva baciye bayikoreye boro rero je nagaye cover sinko oya cover ni soble bari barusha ebana Grand Frère nawe ntananirwa abasha mu masaha 4 nawe yarasohoye kandi kantu yari yabakoreye ko kubishura nagira mvuga ati none mufise studio muhira genre bon fait mu bisanzwe kubera ama beef iyo beef urumva kitatanguye ejo canke hirya yejo umuntu rappeur urumva twe aba rappeur turafise ukuntu turi emotionnel urumva akantu kagushikiye ucira mu mirongo nkako uguma widoga mu bantu ugashira mu mirongo rero Big Bro nawe yari yamaze kwandika akantu nanje nanditse utuntu twinshi abantu kandi ndabateguza asha mwana umwanya this track yo kubishura kandi nayo nirasohoka that's niko byagenze kwe indirimbo yitwa inayibonye iri mu Congereza mugenzo nje no yayipostinze kayitwa Schoolboy yayipostinze nayibonye mu kanya imaze plus de 57 minutes nenda kubaza ikibazo kimwe ni giki kiri mu bintu genre vyo ku izo gudisingana like
kugucozana parce que ivyo nivyo bindi bice bigaruka hahandi abantu bagoma bafungana ejo bafunganye ejo hariya donc mwebwe nka mwebwe mumubona ku muziki muko mushikanahe muri ico gihe ego ndavyumva ni culture y'abaraperi bose mugabo muri ico gihe hari ukuntu mpamvuga ati culture twashaka kuyihindura ndavyumva twayitwara muri sens positive sivyo nta muntu donc nucugira icyo umuntu akoze handi waravuga ariko narambona like nabonye sinzi ukuntu yakavuze yari Bob Marley yarinde sinibuka neza yari Bob Marley donc yarakavuze ukuntu umugabo genre d'une sens wumvise ikintu yashatse kuvuga like muri nzenya code z'aba rappeurs ni handi wa mugani tuvuga ati on répond les imbéciles par le silence ndavyumva ni keke kintu mubona mu kudisingana ko iki nze young devotion ko iki des Murundi ko iki nanga devotion ndavuga ati reka tugaruke mu muziki wacu culture peut-être yaba peur tuyindura ukuntu runaka bon ngageje kubisigura bon culture ya rap urayizi kuva kera baragira ama battle wanashema baga nyine nakubwiye ati ama battle mugabo ama battle ari mu bintu hajya uko akundi muvuga ati genre vyo mwavuganye uravyumva kujyo tajana mwinziko kujyo n'abafani babonye yuko bigiye gutanga sens mi bacabana basi n'ifoto muri kunga ati numuji bon nkuko nayemeje kubikubwira au fait umuhapeur uri umuhapeur mu kwexprima ubishira muri rap nubona nubwo enti mbajije ikibazo kugira ngo twese dutahurire hamwe yep ana nubwo enti canke undi muhapeur yongirira ishavu arumva umengo ebana irumva inspiration iciza direct utegerezwa kwandika kantu kubera umumva ofite umuhapeur sico kema n'aba R&Bist singomba gucoza aba R&Bist aba R&Bist muramusubona baririmba kenshi urukundo ibintu nk'ivyo muga umuhapeur aririmba ikintu cyacu cyose urashobora no kuririmba petit déj wariye mu gatondo ukayiririmba mu minota 3 uri kurayirapa ngene yari ryoshe n'ibiki byose urumva akantu ikintu cyose umva ushaka kuvuga ugishira muri rap urumva nebaza yuko hageze umuhapeur akudisinga bijya tugira byo gusohora diss track ugagira akantu ko kumufira cyangwa ko kumwishura ni nkuko wewe wanabona umuhapeur we hari umuntu ashobora kuvuga nabi wewe nawe washavuye uramwidogera rero bijya ugira ni nko kwidoga canke kumwibutsa yuko ivyo yagize atari kubikora kubera hari abahapeur akudisinze rimwe akabona ntumwishuye acabigira akamenyero kudisinga n'irya kabiri kandi abariko aracafuza izina ry'iwawe hari abantu bataba gukurikirana mugabo bakurikira iyo muhapeur no bahora gukurikirana akaragukurikirana avuga ati sha bamuvuze kweri bamuvuze nabi hari n'abantu baca bemera ivyo yakuvuzeko kandi ariko usanga yakubeshe yavuze ibintu bitari ivyo dernièrement nka Snowkey yaragize Instagram live ariko aratuvuga nyene jewe na nanga devotion avuga ibintu vyinshi amaja mu mabi rero nanje nk'umuhapeur yirespecta kandi arespecta izina ryiwiwe sishobora kwemera yuko uncoza hama nkaca ngoma mpuze umengo urumva camba vulnerable umengo urashize hasi umva ntegerezwa ebana kukorera kandi ubikora aba industry y'u Burundi uravyumva ko ibintu bimaze imisi biba biriya na biriya donc ni leçon bimaze kuguha ni kintu genre uvuga ati si j'étais à la hauteur basi y'umuziki ndundi no hinduye ibi mu manze mastili yose rap R&B jewe yaba nari hejuru mu muziki ndundi kintu nogabanya kwanza ubwa mbere n'amafrappe muri music industry Burundi haramo amafrappe menshi kweri comme ibintu vy'amahera bariha amahera badafise baraja ngaho hari umuntu bashobora kubaza ngo wambariye angahe bro kazomba kubwiye ngwana ngo nambaye kirato ngo ca $500 ngo nambaye ikoti ngo ya $3000 ngebana ngo ufise umuduga ngo ku munsi ngo mpindura ngo telefone ku munsi urumva ivyo bintu byose n'ibintu vyica amantuze ama industry y'umuziki w'u Burundi ugiye kuraba ama interviews yo mu Rwanda for example nk'ama interviews yo mu Rwanda nta bintu uzopfa ubonye ngo bariko baracoza n'aba artiste umujona berabaho bon sinkunda kuraba ama interviews sana
ariko vraiment cyane cyane nk'umuntu yitwa DJ Brian nafata ku mavuta DJ Brian aracoza abaririmbyi b'abanyarwanda oya biva nyene aravyonga nyene ndiko ndakubwira like ama beef ntabura avyumva ko numva hari gisanga na Bruce Melody ariko ridogira runaka ariko ridogira runaka donc naho bitabura mugari ndiko ndakubwira ndiko ndagerageza kukwereka basi industry wacu tureke tuve iyo hanze ikintu nkogabanye parce que hamaze donc urayibona zuguruzguru hariya ikindi kintu bafunganye bagize ikindi kintu nogabanya ni nk'umu artiste uririmba ukuri kwiwawe abaririmbyi bo hanze benshi bateye imbere state zande mu Bufaransa baririmba ukuri kwabo aririmba ubuzima yaciyemwo aririmba struggle yaciyemwo nibiki mugabo umuziki w'u Burundi umengo turafise ukuntu dushaka kunyegeza ukuri kwacu dushaka kuvuga struggle zacu dushaka kuvuga iki et pourtant ivyo nivyo byinspire abantu hari indirimbo zivuma nyinshi bon Oleg sindiko namucoza nibiki vyose mugabo hari ibintu agira nkavuga none Disney gana umu comedian cyangwa nibiki urumva hari ibintu rero je nka je ndi artiste ugera ndafise mixtape iri mu gusohoka yitwa Devolution mandiko ndavuga carrière yiwanje kuno natanguye aho ngeze naho nshaka gushika kandi ivyo bintu haraba artiste benshi bashaka kuvyumva nkako ugenda ukaririmba ngo ufise amahera ufise imiduga bla 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 utumuririmba ati aya mahera ugenda yaronke byagenze ukunuku uyu muduga ugenda uronke naciye mu haso izi nizi narahasarinze kugira ngo inspire abandi ba artiste bako baraduga kuko nawe ba artiste bako baraduga azobona umustar ariko ariyemera afise nibi nawe aceza kuyemera atavya afise kandi ivyo navyo nibiryoshe top tard bica bizima nicagende vya bindi bamubajije wa mu artiste wa kera ariko kuza mu Burundi yitwa gute bamubajije yitwa ndamwibagiye yahora hanze bahaga baramubajije ati none wewe ikintu unegura ku muziki w'u Burundi nigiki yabishuye ati umuziki w'u Burundi abaririmbyi bo baririmba indirimbo zitaramba ni ya ndirimbo ebana après 2 mois 3 mois adasohoye yindi hit nizosora no kuvugwa ahantu na hamwe ni bya bindi nakunda kubwira nta kuri mu indirimbo dukeneye kwinspira abantu il est vrai turakeneye kwinjiza amahera turakeneye gukora music dandazo mugabo uzura navanga uririmbe ibindi bintu vyinspira su rukundo gusa hari ibintu vyinshi ngaha kwisi bibera kwisi ukeneye kuririmba hari umuntu abari muri depression ahantu yicaye nko muri chambre wiwe ariko arumviriza nka album par exemple y'umuraperi kanaka canke y'undi muntu akumva arabaye inspiré akumva umuraperi aramuvuze niyo muraperi ntibazinanyane mu gihugu mugakumva aramuvuze iyo niyo muziki dukeneye ivyo nivyo dushaka guhindura muri music industry kwinspire abantu hamwe umuntu yumviza indirimbo yawe franchement yiyumvemo avuga ati wow franchement sinenzi yuko ubu buzima mbayemo umuntu nk'uyu nawe ashobora kuba yarabiciyemo bimwinspire cyo nico kintu ca mbere mvuga ca kabiri plutôt tukwiye guhindura mu muziki w'u Burundi kandi nico kiri principal cyane ni Gang Devotion naho yakongera ko surtout nko kuvyerekeye urukundo kuvyerekeye gushikirana like ni kiki umubona kibuze no muri ikindi genre kongera vuga ati naco nyene amakolabo nk'ubu unye nka Fizo na Sadbi bavuga ngo barakoze featuring irahara ariko yakera endi wezere none ubu boyikora ubu sha sinzi kweri sinzi kiretse nyemba atama beef bagifisa navyonze muga nk'umfizo na Sadbi bavuga ati uri sûr que beef ari réel I don't know sinzi kweri muga hari abantu benshi bamaze gusaba collabo yabo kandi barashoboye kubikora muga ntavyo barakora nk'ubu nka Fizo na Sadbi bavuga ati turakoze collabo canke n'abandi bantu hari aba artiste benshi bafise ama fierté atacafatiye kuje namanda bivuga je ndakunda kumviriza imiziki yo hanze sana yo hanze baranyinspira ingoma ya J Cole yitwa ngo Pride is the Devil bisigura go la fierté nimbi cane hari abaririmbyi bafise fierté bavuga ati jewe ujyanye atandondeye nanje sinzomurondera et pourtant arabizi yuko bakoranye indirimbo yojoha cane igateza imbere umuziki igakuronka ama 3 millions de vues 5 millions de vues ugabo ntavyo bakora ngo na motif ngo ntiyandondeye nanje sinamurondeye urumva ama collabo arakenewe kandi nanje franchement n'ikindi kintu
aya ma diss track ibintu biko biraba by'ama beef entre jewe na NT je n'umuntu musanda dakunda ku beefinga vraiment kandi nabone ndabishatse ibintu bahanura yuko twobivamwa hama tugakora umuziki nyawo twareka guma ducoza natana hano turashika nta kamaro ubwabo nkuko nabivuze unshafurije izina ebana akuvuga uti rumoti nta burofa kwe reka tugushimire Young Devotion. Yes namwe murakoze twizere ko umunsi twagutumiye uzotubwira more about your mixtape genre ku bintu like yasote ni bomb nashaka kumviriza ibi hama ukaza wunganiramwe n'ibindi mixtape izo yitwa Devolution ibisigura devotion evolution bizumva nafatanyije amajambo abiri ni evolution yiwanje ndavuga aho natanguriye aho ngeze naho shaka gushika harimo n'indirimbo nkuko nanabivuze ko dukeneye gukora indirimbo zidandazwa harimo n'uturirimbo tutambika ndi rapper mugabo ndavanga n'ama dancehall kugira nanje shobore kudandaza umuziki wanje izosohoka muri Novembre nimwantumira nzobabwira byinshi kuri iyo tugushimire cyane murakoze namwe tubibutsa kandi yuko dusabe subscribe kuri account yacu subscribe ebana follow like share comment kila kitu eni wanje ariko nayo nimuyibagire Young Devotion turabashimiye kandi babwiye ko tubakunda ciao peace out